jewe nitwa Simbabawe Eliakimu, umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecoste ry'Igishiha mu ntara ya Makamba. Nifuje kwifuriza umuryango wanje wose kugubwa neza mu mwaka mushasha tugiye kwinjiramwo. Umuryango wanje uzuroranirwe mu vy'impwemu no mu vy'umubiri. Hifuriza ishengero turongoye n'umwungere wa mbere, ndamwifuriza umwaka mushasha n'ubuzima bwiza mu vy'impwemu no mu mubiri, hamwe n'abakozi bose dukorana b'Igishiha n'ishengero ryose ry'Igishiha. Nkabifuriza kuroranirwa mu vy'impwemu no kuroranirwa mu vy'umubiri mu bibabeshaho. Imana ishishikare gufasha twebwe twese. Nkifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 ishirahamwe ryacu rya Sepebu kororanirwa. Eka amashengero yose ya Pentecoste yo mu Burundi nkayifuriza kuroranirwa mu vy'impwemu n'iterambere, eka ibihimbara Imana vyose kugira ngo bigwire mu ishengero ryayo. Nk'uko Yesu yavuze ngo tubwire ubutumwa bwiza abantu ngo bihane, nkabasabira uwo wese kugira ngo aronke ubushobozi bwa mpwemu yera, kugira ngo avuge yemanga, avuga Kristo ngene yapfuye akazuka, kandi ko azogaruka kujana abamwiteze bose, abakoze nk'uko agomba. Kandi turifurije igihugu cacu c'u Burundi dukoramwo umwaka mwiza, ngo kibandanye kuba igihugu c'amahoro. Turifurije abategetsi bose kugubwa neza mu gihugu cacu, kandi turifurije n'abakozi b'Imana bakorera muri misiyoloji mu gihugu ca Zambia na Zimbabwe, kugira ngo Imana ibafashe mu bikorwa barimwo bagubwe neza. Nabo nyene turabifurije umwaka mwiza wa 2024 batere baje imbere mu vy'impwemu. Nuko muroranirwe, mubana amahoro, muba amahoro. Amina. Ndakengurukiye Imana Data wa twese, anyemere gufata akakanya nongere nifurize umwaka mwiza wa 2024 Imana idushikanyeko, ikaba yaranzigamye kazigama umwungere wa kabiri ishengero ukorana ibikorwa by'Imana misiyoni ya Karama. Jewe fashe umwanya umwungere w'ishengero ya Pentecoste ry'Ikarama, abashimiye Imana rigene yazigamye umwungere wa kabiri dukorana ibikorwa by'Imana, abapastori bagize iryo shengero ry'Ikarama, abavuga butumwa, ishengero ryose riba rikagera Ikarama. Ntibagiwe na misiyoni twatanguje mu gihugu ca Kenya. Abashimiye Imana yatuzigamye amaja n'amaza, igikorwa c'Imana kikaba cagitera kuja imbere. Nkaba nongeye kwifuriza umwaka mwiza abungere b'ishengero rya Pentecoste, amashengero 15. Nkaba kandi nifurije umwaka mwiza ishirahamwe ryacu ry'amashengero ya Pentecoste mu Burundi n'abarirongoye. Imana ishishikare kutuzigama kugira ngo
ishyirahamwe ryacu rize ritere rije imbere no muri uyu mwaka Imana iduhaye. Kubw'ibyo rero nagomba ndabasangize umurongo w'ijambo ry'Imana wafashe umutima wanje muri iyi minsi, wanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Matayo 2 ku murongo wa 25. Tumaze iminsi turibuka ivuka rya Yesu Kristo. Havuga ngo kandi Yerusalemu hari umugororotsi yubaha Imana yitwa Simiyoni, kandi mpwemu yera yari kuri we, yararorereye guhumurizwa kwa Isirayeli. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajabona mpwemu yera mu gusengera abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu, bamugenza nk'uko umugenzo w'ibyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, ubwo amaso yanje abonye agakiza kawe, akabateguriye mu maso y'amoko yose, ko kaba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe ba Isirayeli. N'ijambo ry'Imana nifurije uyu mwaka Imana iduhaye n'ishyirahamwe ryose ry'amashinga ya Pantekote n'ishengero turongoye. Uzoba bene umwaka w'inkomezi, uzoba umwaka wo gukorera Imana, uzoba umwaka w'intsinzi wo kunesha, nk'uko Imana yatugwaniye no muri uyu mwaka urenganye. Nibyo nifurije ishengero rya Pantekote ryose riba rikagera. Uyu mwaka Imana itwuzuze inkomezi zayo zo gukorera Imana, ishengero ry'Imana ryongerekane, igikorwa c'Imana kize gitere kije imbere. Hanyuma rero turorere nk'uko Simiyoni yarorereye, turindire ukugaruka kwa Yesu. Yesu niyaza tuzonezerwa cane. N'aya majambo y'Imana ndabifuje bene data mwese muyakiriye. Yesu nabahezagire. Ariko n'ibyiza bose ndabaramukije muri Imana. Jewe nitwa Jean Marie Ndayishimiye, umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pantekote rya Kirundo. Fashe akanya kugira ngo nshime Imana itumajije umwaka wose turi bazima, kandi nifuza umwaka ya Kristo mu ishengero ryose rya Pantekote rya Kirundo. Nifuza umwaka mwiza, umwungere wa mbere w'ishengero dukorana n'ibikorwa hamwe n'abapasitori bose bagize ishengero rya Pantekote rya Kirundo, kandi nifuza umwaka mwiza abungere bose b'amashengero ya Pantekote mu Burundi. Nifuje ko uyu mwaka tutangurana ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya kabiri c'Ingoma, igice cya 15 umurongo wa 2. Ni ijambo rimwe riri mu majambo menshi rivuga ngo uhoraho azokomeza kubana namwe nimwakomeza kubana nawe. Nifuza ko iryo jambo ari ryo umuntu wese rizomubera inkoni ishimikiza, kugira ngo uyu mwaka tuzosozere mu mahoro. Imana ibahezagire cyane, murakoze. Asa bose Sebastian bitanguye umwaka, nagomba nifurize umwaka mwiza umwungere wa kabiri nkuru ishengero rya Pantekote ryo mu Ruyigi, abarongozi b'amasantere ishengero rya Pantekote ryo mu Ruyigi, abapasiteri bose, abavugabutumwa bose, abaririmbyi bose, n'abakozi bo mu ishengero n'ishengero ryose rya Pantekote. Ngere nifurize umwaka mushasha mu mashengero ya Pantekote mu Burundi duhurikiye mu ishirahamwe Sepebu. Abifuriza umugisha n'umuhezagiro w'Imana mu bikorwa byabo bya misi yose. Imana ibahezagire. Jewe ndumwungere w'ishengero rya Pantekote wa mbere w'ishengero rya Pantekote ryo mu Gashikanwa. Hanyuma nkaba nifurije
abakuru b'ishengero dukorana n'umwungere wa kabiri dukorana n'abakuru b'ishengero bose dukorana uko amazina yabo angana uko ubwiza bose bungana n'ishengero ryose turongoye. Nkaba nifuje kandi abakuru b'ishengero bose mu mashengero yose ya Pentekote mu Burundi bose ndabaramukije amahoro. Ndaba nifurije kandi amashengero yose barongoye umunsi mukuru w'umwaka mushasha w'2024. Nifurije kandi abakozi b'ishyirahamwe ryacu sepebu Imana ibahezegere cyane. Ngomba kubaha ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baheburayo 12 ku murongo wa 14 rivuga ngo mukurikiye kugiranira amahoro n'abantu bose no kwezwa kuko uteje utazoraba umwami. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihagire umuzi wo kurura mperuka bahagarika imitima abenshi bakandura. Nibyo Imana ibahezagire. Bana mwese abakozi b'Imana, iyo muva mukagera mu ishengero rya Pentekote uko ringana amashengero 15, ndabaramukije cyane amahoro y'Imana. Kandi nagira ngo ndabifuriza amahoro y'Imana, nongere ndabifuriza n'uyu mwaka mushasha tugiye kwinjira wa 2024. Muze mubukizwemwo, muze muwuronkeremwo amahoro, muze muwuzuremwo mpwemu yera, muze mwuzure urukundo ruva ku mwami wacu Yesu Kristo, kuko niko Yesu yatwigishije, niko yatubariye, yavuze ngo nimwagira urukundo mugakundana ngo abantu bose bazoca bamenya yuko muri abigishwa banje. Nagira ngo rero ndabifuriza amahoro y'Imana, amashengero yose, abakristo bose, abakozi b'Imana bose, abapasitori bose, ndabifuriza amahoro y'Imana. Muri uyu mwaka tuze turonkeremwo ubushizi bw'amanga mu gikorwa cy'Imana, tuze tuzure mpwemu yera, tuze tuvugira Imana dushize amanga, twereka abantu Yesu yuko agiye kugaruka. Ndabashimiye cyane, ndashimiye Imana yagiye iratuzigama kandi yagiye irazigama ishengero ryayo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, ikatuzigamira n'Uburundi bwacu dukoreramo. Turabashimiye cyane, nifurije amahoro menshi abantu bakora kuri radiyo y'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Imana ibahe gushikama, Imana ibahe gukora ibirama. Nuko ndangije ndabifuriza namwe nyene amahoro y'Imana, mugira amahoro menshi cyane, mukizwe murongo ubuntu bw'Imana, mwuzure mpwemu yera, kuko Yesu Kristo ari hafi kugaruka gutwara ishengero ryayo. Murakoze cyane, Imana ibane namwe. Jewe yitwa Ngendakumana Karaveri, umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote y'Igitega. Nagomba gushima Imana ingene Imana iturenganije uyu mwaka w'2023, ikaba agomba kutwinjiza uyu mwaka mushasha w'2024. Nagomba rero nifurize umwaka mwiza umwungere dukorana, umwungere wa kabiri ishengero rya Pentekote y'Igitega. Nifurize umwaka mwiza abakozi b'Imana bose, abazeza bashengero, abavugabutumwa, abadiyakoni n'abadiyakonikazi n'ishengero ry'Imana ryose. Ndifurije kandi umwaka mwiza kominote yacu ya Pentekote sepebu. Ndifurije umwaka mwiza abakuru baturongoye mu gihugu mu ntwaro. Ndabifurije umwaka mwiza kuroranirwa mu mabanga Imana yabahaye yo kurongora ubusho bw'Imana. Hanyuma rero naragomba ndabahe umurongo tubaho
wo kubifuriza umwaka mwiza wanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 11 ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14 havuga ngo iki gihugu cyacu cyiza Imana icameza ku mutima ikacameza ku ijisho ryayo kuva ku ntango y'umwaka gushitsa iherezo. None rero ndabifurije mwese amahoro muri uyu mwaka mushasha, tuze tuwugiremwo umugisha, tuwugiremwo amahoro, kandi tushishikare kubaha Imana. Nuko turabifurije Imana ibahezagire. Ego ndabaramukije bene data bose guhera ku ishengero rya Pantekote rya Mukoni Muyinga, kuva ku mwungere wa kabiri dukorana n'abibo bose kugeza ku gushishikara ku babwiriza bose abapasiteri dukorana. Ndabahaye bwakeye, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane nabo kenshi cyane nk'uko yabazigana. Icambere nshimiye Imana ko yanzigamye na jewe nyene, nyuma rero ngasabira ishengero ndongoye ko ryoshishikara kubandanya neza, gukora neza ibikorwa by'Imana. Nuko rero nkaba nifurije ishirahamwe rya Kisekuru. None rero ndashimiye Imana rwose kabisa, ndabipfuriza ibikorwa byiza byinshi birama, yuko borangiza umwaka neza nabwo batanga Burundi neza, kandi twawutanguye nyene. Imana nishimwe kabisa, nihabwe icyubahiro. Ibi byerekana ko Imana ikunda abana bayo. None rero iri jambo ry'ingene urukundo rw'Imana uko rungana ryarafashije cyane mu mutima, nuko kugezaho uyu murongo uvuga ko uko tuzomera kutarahishuka bose bogenda bawishimikiza, kuko tuzomera Yesu nihishurwa tuzosa nawe, maze cyane cyane umuntu amuziga kw'ivyo ngo ariyeza nk'uko uwo Yesu nawe ari wera. Nuko nico Yohana yavuze, nanjye numva nokibwira abo nkunda bose ko boshishikara kuba bera, kugira ngo tuzose na Yesu by'ukuri niyahishurwa. Turabimuzigako kabisa, nanjye ndabimuzigako. Urukundo rwa Data wa twese niko rwadufashije muri ibyo byose, mu ngwara, mu bikorwa, eka n'ubu uwo wese ndamwipfurije. Imana ishishikare kubakunda, ishishikare kubagirira neza. Bakoze cyane kumpa aka kanya, ndabashimiye cyane. Nosozera nipfuriza amahoro igihugu, kuko dukoreye mu gihugu kirimo amahoro haba hagutse, niko kwagukirwa kwa twebwe ab'impwemu. Igihugu kibayemo amahoro, nuko turagisabiye amahoro kabisa igihugu. Nuko murakoze cyane ko turaza aka kanya ko kuvugana namwe. Ibisigaye munezerwe, Imana ibaheze. Kugira ngo nipfurize umwaka mwiza abungere bose b'amashengero ya Pantekote mu Burundi, nishimikije uyu murongo uri muri Zaburi ya 91, uyu murongo wa 4. Reka usome, avuga ngo izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Imana nizotubundikira muri uyu mwaka mu moya yayo, kandi bizoduhisha mu vyubi vyayo. Iryo niryo jambo nanje mfise ngenderwako muri uyu mwaka ngiye gutangura. Niryo nipfurije abungere bose b'amashengero ya Pantekote twafatanije igikorwa c'Imana muri uyu mwaka, tukaba tusozereye amahoro, dushimira Imana hamwe. Imana ibaha umugisha.